Inyuma y'imyaka 16 aba mu gihugu cya Australiya yifuje kugaruka we n'umuryango wiwe mu gihugu c'amavukiro kugira ngo babandanirizeho imigambi y'iterambere. Muti none uyo ninde azanye imigambi imeze gute mu gihugu? Akazina ni Biganama Emmanuel, twaje tuva muri Australia, twaciye muri Qatar, duca Uganda, Kigali, hanyuma Bujumbura. Muje muva muri Australia ariko muje inyuma ya semaine de la diaspora. Mbega muzanywe n'ibiki mu cyamake? Afeta aha ni muhira. Ikihatuzana cyambere no kubera ari muhira. Arabi wacu ni ku mavukiro. Amplis dose hari ibikorwa byinshi ritezo kurangurira ku mavukiro. Musanzwe muri mu muryango wa BDA nkuko asanzwe hari izindi abandi barundi bari mu muryango bishize hamwe nka BDUSA. Hari imigambi musanzwe maze kurangura nk'abarundi musanzwe muhurikiye muri uwo muryango w'abarundi ba muri Australia? Hari imigambi myinshi muri BDA. Mbanze vuga ko BDA imaze igihe gito itanguye. Bwa mbere twara dufise BDQ ni kuvuga ni diaspora ku rwego rwa state, ariyo diaspora yatanguriye. BDA ndabona iza kumara umwaka itanguye, ni kuvuga byose hamwe twa developed tuvuye kuri BDQ, hanyuma turaza dushiraho yani ma state, tuvuye mu yani ma state tuvamo tugira Australia yose. Ubu rero diaspora irahangamye rwego rwa Australia yose, ikabirongowe n'umwubahwa bita Jean Pierre. Ati n'umwubahwa yita Jean Pierre muri mu gisagara cya Bujumbura, ariko muje inyuma y'akamunye n'icyo bari mu gihugu, akaba yaravuze yuko ari n'umujama yakoresheje iterambere yo mu mujyi w'abajene. Mbega kajya kabo mwarakumvise ko yarakomye na diaspora avuga ati diaspora ahubwo aho hari babandi bariko baragerageza kucyafuza igihugu bigatuma bataza, ahubwo nibaza ahubwo berekana ishusho nziza y'igihugu. Kajya kabo mwarakumvise, rero mwarakumvise mwoba mukitavye namwe mu bandi. Akamo kanyene cyubahira umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye, abarundi benshi barakumva bari hanze kandi natwe twarakumvise, gusa birashika akaba ari ikintu mutamenye nk'ubwo rwa Australia ubu kubera bino bintu vya COVID hariho restrictions, ni kuvuga inzitizi, ni kuvuga igihugu nticemerera abantu ko barenga imipaka. Ni kuvuga ugira urenga umupaka utezwa kubuhuje ibituma n'ivyo leta yasizeho kugira ngo umuntu ashobore kujabuka. Ni kuvuga rero abarundi batari bake nk'abo nzitwe twase kuri liste barenga 200 baripfuza kuza muri somero de diaspora bavuye muri Australia, kandi barungitswe na BDA ko benshi bari biyandikije muri BDA. Mugabo ntivyashoboye kubakundira kubera izo nzitizi novuga ko zatewe na COVID-19, ariko leta ikaba yarasizeho ubwo buryo canke iyo nzira kugira ngo ikingire abanyagihugu bayo. Muri mu gisagara cya Bujumbura mu migambi muri kurarambura mu kiringo muri kubara kwiza umwaka, ariko ubu muri ngaha hari ibyo mutegekanya gukorana cyane. Ni byinshi dutegekanya gukora, kandi Australia urabona yuko twahezagiwe. Umwubahwa Eric arongoye diaspora ubwo gwisi aba muri Australia, yahora muri BDA ari secretary general, ubu akaba arongoye abarundi bose baba ku isi mu bindi bihugu byose, bakaba baramwizeye bakamutora akaba umurongozi aserukira diaspora ubwo gwisi. Nubu akaba ari ngahi Bujumbura, nubu tuba turi kumwe ngaha nuko yafatiriwe, ariko ndizera yuko mu minsi tuzobonana kugira ngo dushobore kunoganza na cyane ivyo unkurira yantumye dushobora kunoganza na Eric turi kumwe ngaha. No bamenyesha nuko nuyankurira arongoye diaspora ubwo rwa Australia, kuko jewe ndongoye inama mpanuzwa jambo muri BDA. No bamenyesha yuko nawe nyina ari mu nzira aza kumbure mu mezi make yazo bayamaze kutangaha muri kino gihugu. Ati mu mezi make yazo bari ngaha uyu mwaka turiko turona diaspora uretse kari mu radio, ariko muri ko muraza ku byinshi. Hari akamo kandi mu mwaratewe twaba tutashoboye kumenya akari na cyane ko n'ababyeyi bafise abantu bavukiye hari bariko baraza. Uravye ibikorwa leta mvyeyi, leta nkozi irongowe na nyene icubahira umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye, uravye ibikorwa iyo leta ikora, nibaza yuko ata murundi numwe atohurumbira ikigihugu c'amavukiro, uko ubu biraboneka neza yuko ivyo byose twahora turira nk'abarundi baba hanze, uko abarundi baba hanze turakunze gufata Burundi tukabugiranye n'ibihugu byo hanze, ubwo tukabona ibintu bitagenda neza mu Burundi tugaca twidoga cyane,
mugabo leta nkozi leta himariye kuzira ibintu byinshi uhereye ku butungane ku gipolisi ibintu byinshi turabona yuko nyene cyubahiro agenda abitorera umuti kandi biko biragenda neza bigatuma twese twumva yuko ahubwo uburaya bwimuke mu Burundi tugomba kwitahira harakuba ku Burundi kugira ngo abarundi baze bakomere ndetse n'amahanga azatembere mu Burundi akamoje utera abarundi hanze batembera abarundi bari hanze batariyumvira kuza n'abarundi kenshi na kenshi ukunze gusanga bakurikirana ya maradiyo atazwi n'amategeko ukajya amaradiyo arabesha ibintu byinshi ubwo rero bigatuma biyumvira yuko mu Burundi ibintu bigicika hanyuma bagaca bumva yuko baba barashumbye ko hariya turi ni nk'ugushumba si wacu bakumva yuko baba barashumbye mugabo agatima kari ku gihugu c'amavukiro mu gihe rero ivyo bihuha vyovaho ndumva atacubuza nabo nyine bataha mu gihugu c'amavukiro ikindi nuko kumbure batararonka akaryo keza ko kugendegwa na leta nkozi leta mvyeyi ngo ibagendere bahumurize twebwe nibwo turongoye diaspora turabahumuriza mugabo si nkuko bo kwibonera ko twe baravuga ati mwe turabana muri ngaha none ibindi bintu mutubwira birebire nibiki ubundi bujumbura ndazo mu misi bazombona barabona yuko hatekanye umunezero ari mwishi abana ari beshi nta ngorane nimwe hari uzaranye no mu mama sano mukuzi ninde kuri mwe ujya ni mama wanje mvyara nkuko bivuze arakuze pe imyaka yiwe ntawo yimenya neza uko yavutse abazungu bagikoroniza ubwo rero gusa ku myaka yiwe yagerageje gushira ku madokima y'ibyo bihugu tuvuyemo by'abazungu ageze ku myaka 63 mugabo ishobora kubirenga hari haciye imyaka yaheruka mu Burundi mu 2002 icyumviro cyari gwanyu cyari ciwe yarakomeye icyumviro cyari gwiwe cyane kuko yarize kera naje ndibuka ubwa mbere shika ngaha mu 2011 niwe yambwiye ati mwananje nibwo mwaje mukire bato ngaha subira hari iwanyu ugenda uharabe akangenekereza ko je sinenda hazi hanyuma ndashobora kuza kubera umuvyeyi yambwiye ati genda nshitse sanga hararyoshe ubwo ndagaruka mu 2012 ndagaruka mu 2016 ndagaruka 2018 none umunsi ndi ngaha none muje mu Burundi muzosubirima cyangwa muje gukora imigambi hano mu Burundi nimba muje gukora imigambi mu Burundi niwe mugambi wa mbere mubona ushobora kuzokorera hano imigambi nk'abantu baba mu bihugu byo hanze ni myinshi twoho imwe twarayitanguye ubu twaratanguye umugambi sinzi uko no wita mu Kirundi mugabo n'umugambi wa delivery no kuvuga kunguruza ibintu tukabishikiriza banyenevyo tubikuye kuri distance kanaka tukayitwara kuri distance kanaka ubwo turafise imodoka zitari zikashika kuri zitanu zisanzwe zikora ivyo turafise ibindi bijanye n'ubudandaji turafise nibindi bikiri mu nteguro muga tuzoshira mu ngiro turafise kandi nabandi bantu bari muri diaspora bipfuze yuko tuje hamwe kugira dushire imitaye hamwe bamwe mbona baza baratanguye ni nabo bama bantera kamo bambwira bati ingwino dukore beshi bari no mu Burundi imigambi ni myinshi sino idondagura ngo ndayimare ariko novuga yuko tukiri nko mu ntango uko ni nka 30% y'imigambi maze kuja mu ngiro ku migambi yose twaba dutegekanye muravye aho mwari muri iterambere ingene aho rigeze mukaraba Burundi aho tugeze murabona turashobora kuzoba hambya koko guki haba leta haba twebwe abagihugu bihugu by'abazungu birateye imbere cyane mugabo kandi gushika ku ntambwe bageze ko birakunda na cyane ko Burundi bufise byose ibihugu tubayemwo ni ibihugu bidafise byose handi ko mvuga bibita source naturelle mugabo kubera bakora cyane bakora amasaha 28 bongeje ikintu no kwita vitesse barakidevelopa ku buryo ibintu bokoze imyaka 5 babikora mu mwaka umwe ivyo nivyo bituma batera intambwe kuturusha mugabo natwebwe ngaha ndavye akamonye n'icubahiro umukuru w'igihugu atanga abwira abarundi misi yose twomwumvira
vyokunda twona n'igihe kirekire byo dutwara nk'ico vyatwaye abazungu. diaspora mona yo kora iki kugira ngo ubundi butere imbere cyane? Diaspora ni vyinshi yokora kugira Burundi butera imbere, kuko twebwe ni vyinshi tubona hariya, ni vyinshi dukora hariya, tukabikorera mu bihugu by'abazungu kandi twatizwa kuza kubikorera mu gihugu cacu. Ariko ubu ndizera ko abarundi mubona ko baraza ari benshi, nibwo COVID-19 yaduciriyemwo, ndizera neza ko bigiye kugenda neza. Tubashimiye kandi turabakiriye. Ego murakoze cyane namwe. Mu gusozera bahavuye baca kwivuna akanyota bari kumwe n'inshuti n'umuryango bose, kuko bari bamaze mbere igihe kitari gito batabonana. Bahavuye rero baca kwivuna umusase, ubona ko n'ubushuhe ari bwinshi. Bavyeyi mukoraniye nga impeme ndabakomera amashi mwese, turi ubwoko bumwe, turi ndimwe, turamaraso amwe, turi iki ibintu by'ukusubira kwiyumbira ako kajya ntagira urosubira mu